unyumve ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi, umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro, ndi niteka ntangere ryo guha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni 39 kikaba kibaye 18 c'ivyigwa vy'amayagwa, ni cigwa c'ibisokozo kuva ku 11 gushika ku 30. Ikivi c'amayagwa, isemo ya kabiri ibisokozo, isize ya gatanu intangamarara. Itegereze neza ya mbere. Nari navuze ko kundwiza ariyo ndwi turimwo, ko araho nzotangira indangura kintu y'izina ibisokozo, indonda ntara y'ibisokozo, be n'amajambo agobotomwemwo ibisokozo. Navuga ko nzokongera ngasigura igituma c'ibisokozo 10 vya mbere. Nasanze ivyo bisokozo vyoba ari bike cane, nca mbona ahubwo ko nohora ngira ibijajuro 20 kwitsinda rimwe rimwe. Arico gituma nciye ndavyongerako ivyo 20 ngo nzosigure 30 biri hamwe icarimwe na rimwe. Itegereze neza ya kabiri, nagomba ngabisha abarundi bankurikirana ko batokwandukura ibisokozo ngo bazoce bavyitirira mu kubisohora mu bitabo vy'ikirundi. Ibi mvuga ni nkaho mba nsohoye igitabo. Nkekura amaze kumva ko ndabivuga ko mfise ivyo nanditse. Ni ngibi abona iki gitabo nanditse, iki n'ikindi nanditse, iki n'ikindi nanditse, ni bitabo nanditse, raba inyuma ingene biba bisa, raba bigomba gusa byose inyuma, raba ingene bigomba gusa, ni bitabo nanditse. Nukuvuga ko hamwe nama mvuga ko Imana niya ntera iteka ikampa amagara ikampa n'uburyo nzosohora ibitabo. Nukuvuga nk'ibijajuro vyose birahantu, nukuvuga nk'ibisokozo vyose birahantu, nk'impinyanyuro zose zirahantu. Nk'iki ugiye kubiraba neza urabona ko bavuga ngo l'art inexploité de Batimbo, c'est être bondissant du Burundi, la fonction mathématique du jeu au tambour royal du Burundi. Ngiki nukuvuga akantu bumengo ni gatoyi mugabo niko nerekanyemwo fonction mathématique, ingene ingoma zishobora kwandikwa, ingene umuntu ishobora kwandikwa. Ikintu ni kimwe, nk'ubu ngomba ndakwereka nk'ikindi, ikindi mvugamwo ihiraba. Nk'iki kivuga iki, raba neza. Kivuga ngo amajwi avuga y'ikirundi n'ubwatuzo bw'ururimi rw'ikirundi. Ngibi biba vyanditse byose aho. Nk'ubu nokwereka n'ikindi, impinyanyuro z'imvugo. Impinyanyuro z'imvugo. Nukuvuga ko mba naravyanditse neza, impinyanzo zose imwe mpora mvuga ngo akamano, ngo akamizwe n'ingoma, ngo ingereranyo, ngo inkikiro, ngo intafatiro n'ibindi byose biranditse, byose birimuranditse mu bitabo rero. Naho nariko ndavuga ndagabishije umuntu yo kumva ibindi ko ndavuga agashaza arandika ngo 1 2 3 4 5 6 7 8 biranditse ahantu aha, niyo noba nahwereye abana banje bazobakurikirana. Isize rero ya gatandatu ibisokozo kuva kuri 11 gushika ku 30. Ndavuga igisokozo nkabanza nkabaza nkaca ndaguha amasegonda 12. Hariho umuntu wo mu Bubiligi yanyandikiye ambwira ko amasegonda 12 ari menshi. Ubu nkuye kwa 2 haca hasigara 10, nukuvuga amasegonda 10 aheze nca ntanga inyishu. Nzogenda ndagabanya buke ngenda ndagabanya gushika nzoshike ku masegonda 6. Nkabaza ikibazo co mu gisokozo nkaca ndaguha amasegonda 6 ukaca wishura. Naho rero igisokozo c'11 sokwe abatama ba kera bacimanza barunamye canke bunamye. Amasegonda 10 rero araheze. Abatama ba kera bacimanza barunamye canke bunamye. Inyishu ni zibiri, hariho igihonyi canke imigondoro y'ibiharage. Igituma babigira uko
kundwiza. Igisokozo c'12. Sokwe, sokwe, abawe bamvunjira umurima bashajije mu mishanana yera derere. Amasegonda 10. Aho sokwe, abawe bamvunjira umurima bashajije mu mishanana yera derere. Inyishu ni urubura. Igisokozo c'13. Sokwe, sokwe, abiri meza. Amasegonda 10. Nari navuze nti sokwe uti soma canke sokwe uti niruze. Abiri meza, inyishu ni zibiri. Hariho amabere y'impene canke amabere y'umuvyeyi. Igisokozo c'14. Sokwe, sokwe, abo kwa Ruringaniza bambariye imiringa mu kuzimu. Amasegonda 12. Nari navuze nti sokwe uti niruze canke sokwe uti soma. Abo kwa Ruringaniza bambariye imiringa mu kuzimu. Inyishu ni ibijumbu. Igisokozo c'15. Sokwe, sokwe, agafuni kanje rumena mushike. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe nawe uti niruze, sokwe nawe uti soma. Agafuni kanje rumena mushike. Inyishu ni ikizinu. Igisokozo c'16. Sokwe, sokwe, agasaka kanje inampurungu. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe uti soma, sokwe uti niruze. Agasaka kanje inampurungu. Inyishu ni igikobekobe. Igisokozo c'17. Sokwe, sokwe, agatana n'agatangaza nakabonye i Rwanda. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Agatana n'agatangaza nakabonye i Rwanda. Inyishu ni inzoga y'ibijumbu. Igisokozo c'18. Sokwe, sokwe, agatangaza nagasanze imbo. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti soma. Agatangaza nagasanze imbo. Inyishu ni umurara w'uburo. Igisokozo c'19. Sokwe, sokwe, agatekwa canke akotswa kagasa n'akabisi kandi gahiye. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti soma. Agatekwa canke akotswa kagasa n'akabisi kandi gahiye. Inyishu ni ikigori cayinamuriza. Igisokozo c'20. Sokwe, sokwe,
agati kanje mpungurura bunyoni. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Agati kanje ntimpungurura bunyoni. Inyishu ni inkono y'umutaga ntiryumwe. Igisokozo c'21 sokwe sokwe agatsirikwa ntigaheranwe. Amasegonda 10. Araheza amasegonda 10. Nari navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Agatsirikwa ntigaheranwe. Inyishu ni nyinshi cyane. Inyishu ya mbere ni amabere y'inkumi. Ubwa kabiri amenyo ya ruguru, uzomenya igituma kundwiza. Ubwa gatatu ubwanwa uvuga bw'umugabo. Ubwa kane ubwanwa bw'umukecuru. Inyishu ya gatanu urupfu. Igisokozo c'22 sokwe sokwe aha dukwiye impindu twese. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Aha dukwiye impindu twese. Inyishu ni imirizo y'imbeba. Igisokozo c'23 sokwe sokwe aha hepfo hari umusozi uvuga amarago. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Aha hepfo hari umusozi uvuga amarago. Inyishu ni abakunzi binanka. Igisokozo c'24 sokwe sokwe aha hepfo hari umusozi wishika ibikanu. Sico kimwe na cya navuga ngo aha hepfo hari umusozi uvuga amarago. Oya, aha hepfo hari umusozi wishika ibikanu. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Aha hepfo hari umusozi wishika ibikanu. Inyishu ni abahizi. Igisokozo c'25 sokwe sokwe aha nahega nyoku kusyeye bwinshi. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Aha nahega nyoku kusyeye bwinshi. Inyishu ni itimba igifuku. Igisokozo c'26 sokwe sokwe aha twese tugenzwa n'umwe. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Hanyuma nti aha twese tugenzwa n'umwe. Inyishu ni inda. Igisokozo c'27 sokwe sokwe aha twese turaririye umwe. Amasegonda 10. Amasegonda 10 araheze. Nari navuze nti sokwe uti niruze, sokwe uti nisoma. Aha twese turaririye umwe. Inyishu ni inkono yo kuziko. Igisokozo c'28 sokwe sokwe aha twese turushwa umutima n'umwe. Amasegonda 10.
amasegonda 10 araheze nari navuze nti sokwe uti niruze sokwe uti nisoma aha twese turushwa umutima numwe inyishu ni inkono iteka inkono yo kuziko igisokozo c'29 sokwe sokwe aharaho ni heza atawuharira segonda 10 segonda 10 araheze nari navuze nti sokwe utisoma sokwe uti niruze aharaho ni heza atawuharira inyishu ni agasongero igisokozo c'30 sokwe sokwe aha yagirwa ibanga umukeba mwicaranye ntagira amazinda ndasubiramwo aha yagirwa ibanga umukeba mwicaranye ntagira amazinda amasegonda 10 amasegonda 10 araheze nari navuze nti sokwe utisoma sokwe uti niruze aha yagirwa ibanga umukeba mwicaranye ntagira amazinda ni hehe aho hantu inyishu ni inkuka y'imisa noherahaza ngira nti hajya ku isi n'amagiriranire n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru ko nkwigishije nako nkugusokoje nawe mfasha nufyo ndaho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije nufyo nde kugakengeri ngo umenyeshwe zina gihe cose nigishije ubwa gatatu nusangiza abandi kuko burya ntiwoca ubwenge wenyene akamenya umwe kabimpa gusa ubwa kane nushime kuko nigoye ndagusokoza kuko nubundi hariho nkino mu mahanga hari ahantu ukunda kugenda ugasanga abantu basokoza abandi ubwiza kuba watanze amafaranga ubwa gatanu nunsange kwikete muravyo icabarundi akabehe gemaire akaburungu.com ngo nterere canke uhera amazinda yari umuronzi mu kirori c'abarundi umumana canke umusongore ntafatira Patrice ngusezeye ngo hezagira nti urakagira impundu n'impuzo urakagira ibanga nibanga ubangira mwimbuto urakagira ipfundo gipfuzwa nabo ryopfupfahariza urakagira bo musokozanya ndakwifurije umuryango rero twebwe kera mawe yadusokoza turi haziko urakagira nawe abusokoza ugire n'abagusokoza no kuvuga urakagira umuryango uko basokoreza haziko mugabo umusokoreza kuri YouTube kuko niterambere urakaruka wibwa utanga utiyivye ari ikibirengeye byose uragakunda Burundi uragakunda abarundi uragakunda n'ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunda kirundi cirunde ku kirundo cazo